rya 2021 Nyakanga 2025 musangwe ikaze ryo gukurikirana amakuru mwateguriwe mukaba muyashikirizwa na Dondo Jwemba z'umutima afadikanije na Jestrene Manirakiza mu buhinga bw'ivyuma mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo zimwe ashimikiyeko. Ugukomeza Eklezia muryango mu kugira ubumwe no gusangira neza ivyo Imana iha abakristu nico civugo ca Eklezia Katolika muri diocese nkuru ya Bujumbura caraye gishikirijwe n'umwungere w'iyo diocese aho yararamutse ahimbaza isabukuru y'imyaka 25 amaze ahawe ibanga ry'ubwepiskopi yaranguye mu madiocese atatu Muyinga, Ngozi na Bujumbura bihurirana n'iyugururwa ry'umwaka wa 2025 ushira 2026 muri diocese nkuru ya Bujumbura. Ngo ntibishoboka ko ukumenyesha amakuru ku bijanye n'isoko rusange Zerekafu vyigishwa bikagenda neza inyigisho zidatanguye guhabwa inama nshingamateka y'u Burundi yo itora amategeko ariko ikaba yaranse kwitazosubira gutanga amakuru cane cane kubimenyesha amakuru vyigenga n'ivya leta si kumumenyesha amakuru uwo ari we wese. Bamwe n'abandi babivuze inyuma yaho bumviye icifuzo c'abashaka ko ivy'isoko rusange ya Zerekafu bikurikiranwa n'abamenyesha amakuru bakaja barabishira habona. Bamwe n'abandi babona ko Uburundi butwawe mu kajagari bagahamagarira abarundi kuja hamwe bikure ko intwaro irangwa n'akajagari. Hari n'ayandi mu kanya n'inkuru imwe ukwayo mu buryo buramvuye. Nasubiye kubaramutsa arashimira Imana mu kuvuga ko itamuremeye ubusa yamuremye imufitiye umugambi mwiza wo kuyikorera. Imana kandi ni mudatana mu ndagano. Imana ifise urukundo rudasanzwe uyigamburukiye iguma imuherekeza. Ahamagarira umuntu wese muco yatoranye asubiza agatima mpembero kwibanga rimwo ahabone urukundo rw'Imana rutigera ruvirira umuntu. Namwe mu majambo yaraye ashikirijwe na Musenyeri Gervazi Banshimiye ubusa umwepiskopi Katolika wa diocese nkuru ya Bujumbura kuri uyu wa 20 Nyakanga 2025 aho yararamutse ahimbaza yubile y'ifeza ari umwepiskopi. Uyu munsi rero nkenguruka bwa mbere ko Imana itandemeye ubusa yandemye ifise ko umugambi kandi umugambi mwiza wo kuyikorera nk'umutumwa wayo. Icya kabiri mumfasha gukenguruka nuko nabonye ko Imana ari mudatana mu ndagano. Ico yemeye Imana iragishitsa naho twebwe tutoguma duhagaze neza Imana iragishitsa. Nuko yavyemereye Yeremiya iti ntutinye nzoba ndi kumwe nawe, niko nanje nayibonye mu buzima bwanje mu butumwa Imana yanshinze. Imana yacu ifise urukundo rudasanzwe ku buryo iyo igutumye ukayemerera iguma nyene ubwayo ikwiherekereza mbere akaba ariyo yirangurira ubutumwa ubu bibereye nk'isuka mu minwe y'umurimyi. Uko niko nabibonye kuva mvuye mu micamo ya Gisuru ca Ruyigi iyo mvuka nkaja mu Ruyigi nkaja Muyinga nkagaruka Gitega nkaja Ngozi bino ngaha i Bujumbura. Kenshi muraho nahabaye mu bihe rimwe na rimwe bitoroshe igihugu cacu cagiye kiracamwo, ariko naho dusaraba tutabuze sinigeze mbona ko Imana yantereranye ubutumwa, ahubwo nagumye mbona ko iyo Mana iziranjabutsa n'ibihe bihambaye by'amabanga naciyemwo kubw'ubutumwa natoranye. Nico bituma ku munsi nk'uyu ndabasabye ngo mumfashe ndayikomera iganza.
ku munsi nk'uyu nashimye gushingira intahe Imana mu rukundo rwayo kugira ngo namwe umwe wese muco yatoranye asubize agatima mpembero ku ibanga rimwo ahabona urwo rukundo rw'Imana rutigera ruvira umuntu. Kandi ntimwibaze ngo Imana ishigikira intungane gusa, abanamba ishigikira umuntu wese mu nzira aciyemwo iyo yemeye akayumviriza. Nibyo tubona mu buzima bwa Petero twumvise mu nkuru nziza. Niba Yesu yahavuye yubabuka agashika ku rugero rw'uko ashinga Petero kumuragirira intama ziwe, si uko yari yamubereye umwizigirwa, abanamba ni kubw'urukundo rwiwe rwama ruduherekeza ngo rutuvyure n'iyo twaguye. Yarongeye gusaba abakristo kwama barangwa n'impuhwe no kwizigira Imana kuko arivyo bibakiza. Yasavye kandi abari bitabiriye ibirori ko bobandanya bamusabira kugira ngo urukundo rwa Kristo rumubere ishingiro mu mabanga yiwe no mu butumwa yarungitswemo. Uwo munsi kandi wahuriranye n'iyugururwa ry'umwaka w'ubutumwa wa 2025 ushira 2026 muri diocese nkuru ya Bujumbura. Musenyeri Banshimiye ubusa mu ntumbero y'uwo mwaka w'ubutumwa yasavye abasaseredoti, abihebeye Imana, abakristo bose n'abarayike kujana imbere abandi, kwibanda cane ku nkingi ya kane, amahoro no gusubiza hamwe. Eklezia Katolika ye Bujumbura ikabizoha akaryo ababishaka basangiye ikibano bicarane bavugane ivyabaye n'ivyo barimwo bibaremereye. Izokwibuka kandi isabire abahitanywe n'injyana. Abarundi bose ngo baratarukiwe n'ivyashikiye Uburundi. Musenyeri Banshimiye ubusa yahaye abanyediyoseze bose nkuru ya Bujumbura umwaka wo kubandanya binovora icivugo co gukomeza Eklezia muryango mu kugira ubumwe no gusangira neza ivyo Imana iba. Guhera uyu mwaka ndiko ndabana tugiye gutandukira n'izindi ntara z'ubutumwa bw'umwungere mu kubandanya twubakira ubutumwa bwacu kuri za nkingi ndwi. Ndabasabye basaseredoti bihaye Imana, bakristo barayike muje imbere abandi, ndabasabye kuzokwibanda cane ku nkingi ya kane, ya nkingi y'amahoro no gusubiza hamwe. Twiteguriye kuzohana inyigisho zerekeye gusubiza hamwe no kurekuriranira, tumurikiwe n'ijambo ry'Imana kandi twifashijwemo n'abafise ubuhinga rundu bwo gutenga ibikomere bya kahise. Tuzoha kandi akaryo abishaka kuko abasangiye ikibano bicarana bakavugana ibyabaye n'ibyo barimo bibaremereye. Byongeye tuzobandanya turibuka kandi dusabira n'abahitanywe n'indyane. Twubahure abatarubahuka kuganduka ku babo, bitore baganduke. N'abaje imbere abandi nk'abasaseredoti ntituzobibagira. Tuzokwibukanya ko uza gutera ubureza abwibanza, kuko twese twaratarukiwe n'ibyashikiye iki gihugu. N'urwaruka turazi ko naho rutabibayemo rwose, hari rwose ayo makamano y'amabi none rukeneye gufashwa. Murumva ko porogaramu ari ndende, nico gituma n'ubu bakristo mwese dusangiye diocese nkuru ya Bujumbura ndabahaye umwaka wo kubandanya mwinovora iki civugo ngo dukomeze Eklezia muryango mu kugira ubumwe no gusangira neza ivy'Imana iduha. Ndabahaye kunoganza no gutera imbere mu byo mutaronkeye akanya. Imana iratuje imbere twese, dutambuke dufatanye ukuboko, dukundire Imana yatujurije nayo ngo itwuzurize hagati yacu. Umuvyeyi wacu Bikira Mariya inabwuzure aratubera mu ngoro, dutera intambwe iboneka uyu mwaka.
ivyo birori vyo kwigina yubile ya Musenyeri Gervazi Banshimiye ubusa vyatewe iteka n'abubahwa batari bake guhera ku mukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe be n'umukuru w'inama nkenguzamateka n'umutambukanyi wiwe n'icegera c'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe umushikiranganje wa mbere n'umutambukanyi wiwe abepiskopi katolika b'i Burundi umwepiskopi yavuye mu Rwanda abasaserdoti n'abandi bafise amabanga ahambaye mu gihugu n'isinzi ry'abakristu baturuka mu madiyoseze yagiye arayobora. Bamwe mu bakristu bavuga ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakwiye kugendera ico civugo ca Ecclesia Katolika muri diyoseze nkuru ya Bujumbura c'uyu mwaka wa 2025 ushira 2026 cibutsa abakristu ko ari ugusangira neza ivy'Imana yabahaye abanyonyeza itunga ry'igihugu abahane nawe nyene yihereyeko yongere asubize hamwe abarundi atari uko abarundi ngo bakwiye kumwiyamiriza. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaraye akuye ku nzira abarundi ko iduga ry'ibiciro hamwe n'ingorane y'ikena ry'igitoro bitariko biratorega umuti mu gihe Uburundi butaronse ivyo bushorera mu makungu ngo haboneke amafaranga y'agaciro. Ivyo Perezida Ndayishimiye yabitangaje ku munsi wa gatanu w'iyindwi turiko turasozera mu gikorwa co gushikiriza musitanteri wa komine Mugere intara ya Bujumbura. Bamwe mu bumvise ayo majambo yashikirijwe n'uwo aramutswa igihugu babona ko abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bafata abarundi nk'uko umengo nta bwenge bafise kuko n'amazi Ndayishimiye avuga ko boshora mu mahanga atayahari ahatari hake abanyagihugu birirwa baratabaza ko bahanzwe n'ikena ry'amazi meza. Intwaro ataco imaze ngo niyo gusezerera. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Mwijambo ry'umukuru w'igihugu c'u Burundi mu gikorwa co gushikiriza ku mugaragaro wa Adelaide Hatangayo musitanteri wa komine Mugere intara ya Bujumbura ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turasozera yarakwiye kunzira abarundi kiduga ry'ibiciro hamwe n'ingorane y'ikena ry'igitoro bitariko bitoregwa umuti mu gihe Burundi butagira amafaranga y'agaciro bukaba budafise n'ivyo bushora mu makungu. Perezida Evariste Ndayishimiye asigura ko bitumvikana ingene abarundi barenga imiliyoni 12 bobura ivyo bashora mu mahanga. Aha agatanga akarorero k'amazi ari mu Burundi ahavuga ko ashobora kuvunjwamwo igitoro. Uburundi budafise ico bushora ntibuzotera imbere, ayo madevize naho azova Uburundi budashoye. None turi abarundi miliyoni 12 n'ibihumbi amajana 3 by'ukuri aha tuvuga ko twabuze ico dushora. Imana yaduhaye isi nziza iduha amazi, no kuvuga ko dushobora guhingura isi tukarima tukimbura. None akotekera aya mazi tukagira neza, amazi tuvoma tugatatunywa tuyatekera tkonanirwa kuyashora gatuze twari abandi bakeneye impande yacu. Ibihugu biva mu igitoro, ico gitoro bashori wacu iwabo nta mvurirwa nta mazi bafise. None ko igitoro naco ari nta mazi kubera iki natwe tutoza dufata aya mazi natwe tukabashira kuko iwabo azimvye kurusha igitoro. Umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga kandi ko kera abarundi bacura amasuka bakayajana ibuvinza mu gihugu kibanyi ca Tanzania maze bagatahukana umunyu. Hamwe rero abanyagihugu bo kwijukira kurima bagashora umusesekara ibiciro ngo vyoca bigabanuka ku bidandazwa vya nkenegwa. Kera nta munyu wari uhari, umunyu wava ibuvinza. Abarundi baracura amasuka bakagenda bayikoreye bagiye uvinza bashora ayo masuka bagatahana umunyu. Samara bagiye kuronda ntibazana inoti mugaba arazana umunyu. Natwe rero tutabuze ico dushora ntidushobora gutera imbere. Igenda ari ngitangura guhimiriza abantu ngo batangure uburimyi barime. Abantu barambajije ngo none twese tworima ngo vyoja hehe? Rima gusa kuko uwo munsi utazobukiza gusoma ivyo kurya naje sindabisume ivyo wewe warose umusesekara duca tuvyegeranya tugashora hanze muzoza mubona ibintu byose bizimbutse. Bamwe mu bumvise ayo majambo yashikirijwe n'uwaramutswa igihugu babona ko abategetsi bakomoka mu mugambwe CNDD-FDD bafata abarundi nk'uko umenga nta bwenge bafise kuko n'amazi Ndayishimiye avuga ko boshora mu mahanga atayahari. Ahatari haki abanyagihugu birirwa baratabaza ko bahanzwe n'ikena ry'amazi meza. Intwaro atacimaze ngo niyo gusezerera.
mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye. Byoshoboka bite ku ndongozi zikomoka mu mugambwe CNDD-FDD gutanga amakuru ku bamenyesha amakuru mu gihe n'inama nshingamateka ikomoka muri uwo mugambwe umwe rudende yafashe ingingo yo kudaha amakuru abamenyesha amakuru? Ni kibazo abatari bake bibaza inyuma yo kumva ko hari bamwe bagikekeranya ku mpamvu abamenyesha amakuru bataronka amakuru yerekeye ubutunzi n'isoko rusange rya Zerekafu. Bamwe muri abo banyagihugu bashikiriza ko imbere yo kwigisha abamenyesha amakuru ku bijanye n'isoko rusange ya Zerekafu, inama nshingamateka yo yemeza amategeko ashingiye ko ibikorwa byose vyo mu gihugu ngo niyo ikwiye kubanza kwigishwa akamaro k'ibimenyesha amakuru mu buzima bw'igihugu, ngo niho n'abandi bofatira akarorero ko gutanga amakuru. Abandi banyagihugu bavuga ko bamaze guhebura ko ataciza biteze ku ntwaro ikomoka muri CNDD-FDD. Ibintu byose ngo bikorwa mu kajagari, harimwo ibijanye n'amakuru mu bisata bitandukanye. Igihugu ngo ntigishobora gutera imbere. Abo bagira ko basaba abarundi kuja hamwe bikure ko intwaro irangwa n'akajagari muri vyose. Inkuru na Ninete Nanse Mutoni. Kuri uyu wa 19 Nyakanga 2025 ikigo c'abahinga baharanira iterambere ry'ubutunzi CDE cyaratunganije ico bise Burundi Media Forum, umunsi wihariye kubamenyesha makuru kugira ngo barabire hamwe intambamyi bagira mu makuru yerekeye ubutunzi n'isoko rusangi ya Zerekafe. Kuvyerekeye uko ibimenyesha makuru bikora, umushikiranganje mu byajejwe harimo kumenyesha makuru yagize ati: mu gihe ibinyamakuru vyategerezwa kubeshwaho n'amafaranga ava mu bihayanishwa, abanyamitahe benshi ngo ntibaramenya kubiha agaciro ku buryo babishira mu ntunganyo z'imigambi yabo, ibituma bashaka gukoresha ibinyamakuru ku buntu. Makoto Charles, umuyobozi w'insamirizi n'imbonesha kure Isanganiro, avuga ko kumenyekanisha ivyerekeye ubutunzi ari uruhara rw'abamenyesha makuru, ariko abamenyesha makuru bakunda guhura n'intambamyi zo kudahabwa amakuru n'ababijejwe. Ntibaha abamenyesha makuru ibiharuro bifadika ku mwanya nyawo. Umumenyesha makuru ashobora kurondera umuyobozi w'igisata kanaka akamubwira ngo uzondondere umunsi munaka, uwo munsi wagera akamubwira ko afatiriwe akamuhirindi sango. Hari n'umuyobozi asaba umumenyesha makuru kubanza kuja gusaba uruhusha umushikiranganje atwara igisata akoreramwo kugira ngo agire ico ashikirije. Ivyo bikaba biruko mu gihe amakuru ari gishasha kiba gikenewe kujana n'umwanya. Kubwa igira ubuntu Clovis yajejwe kumenyesha amakuru mu kigo c'iterambere ADB, ibituma haba amakuru canke ibiharuro abamenyesha amakuru bataronka ngo hari biba bisaba ivyigwa byakozwe, naho biruko ngo hari n'indongozi zitaragira umuco wo gutanga amakuru. Igira ubuntu Clovis agakebura abo bose kujijuka. Kurundi ruhande asaba n'abamenyesha makuru gukerebuka kugira ngo baze bararondera maze batange amakuru afise akanovera kandi ngirakamaro. Manirakiza Aimable arongo ikigo CDE abona ko kugira isoko rusangi ya Zerekafu ibe nyinyisho ku barundi bakamenya ibyiza bihaba, abamenyesha makuru baronswa ubumenyi bwimbitse kuri ivyo byose vyerekeye iyinjira ry'Uburundi muri iyo soko kugira nabo bavyumvishe abanyagihugu n'abikorera utwabo kugira ngo bishobore kubagirira akamaro. Agahamagarira abo bose babishoboye guca mu makanda ya CDE yo yatanguye umugambi wo kwigisha abamenyesha makuru ibijanye n'isoko rusangi ya Zerekafe. Abandi bahinga mu byo kumenyesha makuru basavye ko abamenyesha makuru boshigikirwa mu bijanye n'uburyo narijya hari n'intambamyi zicikagurika ry'amatara, ubukene bw'igitoro butuma ukwiyunguruza bigorana n'ibindi. Igenekerezo rya 19 Nyakanga 2025 rikaba ryahuriranye n'umunsi ugira gatandatu
mu ndwi yahariwe ubutunzi Economic Freedom Week mu rurimi rw'icyongereza yatunganijwe n'ikigo CDE gifatikanije na ADB hamwe n'ihuriro ry'abikorera utwabo CFCB. Abanyagihugu batari bake baribaza ingene byoshoboka kwigisha abandi bantu ibijanye no gutanga amakuru n'akamaro kavyo mu gihe inama nshingamateka y'u Burundi itora amategeko byose bigenderako itavyumva ngo itange n'akarorero bagasangana ibidashobora gutanga umusaruro mwiza. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko bamaze guhebura icyiza cova ku ntwaro ikomoka muri CNDD-FDD, ibintu byose kuri iyo ntwaro ngo bikorwa mu kajagari, harimo ibijanye n'amakuru mu bisata bitandukanye, igihugu ngo ntigishobora gutera imbere. Bakagira ko basaba Abarundi kuja hamwe bikure ku intwaro irangwa n'akajagari muri byose. Arababazwa n'ingene abantu bafise experience mu vya demokarasi bakabona uko abantu bakumira abandi nabo bagaca bakora uko nyene. Banza witonde Gabriel arongoye umugambwe APDR habandanya yerekana ko demokarasi mu gihugu c'u Burundi atayihari ku ntwaro ya CNDD-FDD ivuga ko yagwaniye demokarasi, aho anahanura ko uwibaza ko yafuse imigambwe mu mpapuro akibaza ko abishoboye ahubwo aba ahaye akaryo abantu ko kugira imigambwe ikorera mu kinyegero. Kubakumira ntibashobora kubandanya babisabirako. Hari cy'abadepeye 18 z'intara zitakibaho, hari cy'abadepeye 19 atakibaho. None munsi hagati hasi indereka yatunganye izindere uko depeye meri ntagenda yitwa depeye meri ntikibaho, nta depeye bubanza kibaho. None umuntu aza gukora gutyo n'umuntu hari cyari depeye Mutimbuzi, none depeye Mutimbuzi na depeye Nahango bataguhurira he kwikomina rimwe n'umuntu. Ibyo bintu ntantara mu 18 z'igihari hari bitaba muga abantu becaha. None kuno munsi amashuri yatanguye ministre reka arakorana nande hasi bamufasha gutunganya iby'imbere gushika cyo tumaragenda bazo cyane kubona abantu babonye experience de la démocratie bakabona ingene ibintu abantu bakumira abantu mugabo gashaka gukumira abandi kw'ibyo bintu kuko kumana yewegeza abantu inyuma umenye ko to butare nabo nyene batazokwica. Nika kimwe nuko ufite imigambwe no munsi uko ufite imigambwe mu mapuro ubahaye gukora imigambwe yo mu kinyegero. Ya papa cyane muri Botswana ariko ndatumiraye kumwaje igitero Botswana jokone ndiko ndamutumira aturaje mu Burundi ni sawa. Inyishu ya mai yacyambira directly ngo I have the first to do some research about your country. Directly one ni jamba I have the first to do some research about your country. Abanda je kuraba umutekano ngere kuri muri Botswana babwiye mu Burundi ngo deora ge ngo bazi ko Burundi intamba kwirada zo banza kuja abirondeze icyo gihe Burundi bikifashe gute kimeze gute niya tanga tagitoro abanza kubaza nzo kwideplace gute nzogira ingorane zimeze gute nimba nikinywaza nicyo tuma rero duhamagara gukorera neza ibihugu kubera bira affecta n'abategeka kuza mu gihugu d'une manière ou d'une autre. Banza witonde arerekana kandi ko ihimiriza ry'abakorera leta kwiyungunganya bikozwe n'intwaro ya CNDD-FDD biriko birica igihugu. Hari ingorane mwe mutavuze ari komeye cyane. Ibi bintu twadukanye ko abaja mu nzego bose bategerezwa kwiyungunganya biriko batwikira igihugu kuko tuba turaba VJ party uno munsi abateza ko mabede nawe uri muhira bandanya akazi tana amasinyatero bandanya urakora abaguverineri bafite amajite kugira ngo no mwijoro yakira abantu mugana umunsi nka guverineri ugiye kubira wiwe wahura n'utwara igipolisi na procureur n'abaje mubona woje ngamwe namenye igihugu negera musanga muhiri wese 2 z'ijoro saa 3 ivyo bintu mukabikompliwa hama gakora akazi nawe kaja ukazi kandi no munsi musanga muhira n'umushobora kuyaga kubera iki ibyakazi nabwo ikote après de service tugiye mu byacu tugiye kwiyungunganya akazi se fini ora akazi gatezo kubandanya uri hose nicyo bituma abantu bahabwa amayenandanse tadireke ibagire uburabaho ubandanye ibintu mugabo rafa pasi nagiye mbona ni mudeje wa OTD hadi impande ya Crystal Palace zijyande bari kwari transform wazubakiyemo akabare hakuja kuba mu nzu ya leta kugira abanyakazi ka leta inzu zarabaye umusaka inzu za leta baja kubera mu zabo bari kwa transform bagira akabare kuma kwa mituweli agiye baka amasare do conference Bururi kandi aje kuvura abanyagihugu babuze imiti kubera iki kwiyungunganya icyo rero mumwe agicemo ko kiriko kironera igihugu cyacu ibintu bijanye no kwimwanya bari muri leta. Yabivugiye mu ruganda rwatunganijwe n'ishiramwe Parseme kuwa 15 Nyakanga 2025 mu ntumbero yo kurabira hamwe aho guteza imbere demokarasi bigeze mu Burundi.
bamwe n'abandi bakaba bama bavuze ko igikenewe ari uko abarundi baja hamwe bagasubiriza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Ni hano amakuru mwateguriwe agarukiye. Ndabashimiye mwebwe mwese mwashimye kuyatega abiri hamwe n'abitanze akaboneka akongera akabashikira. Imana ibandanye kubarinda, ndabikebanuye musigara amahoro naho ubutaha.